Eka itekana umunezero nangere nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanjye Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende imbonesha kure ibashikiriza byinshi cyane biri kuvugwa mu makomine atandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse nkababwiriza n'ibiri kuvugwa nyene mu birari by'ubutegetsi na cyane mu mvo za politike aho mbabwiriza biri kuvugwa mu ntara ndetse n'amakomine atandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko ntabwo nkubwiriza ibiri kuvugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi gusa nkubwiriza n'ibiri kuvugwa mu gihugu cy'ababanyi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho nkubwiriza ibiri kuvugwa ku rubuga rw'intambara murabizi neza ko ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwiriza n'ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda nkakubwiriza n'ibiri kuvugwa muri Uganda muri Afrika ndetse muri Kenya muri Tanzania muri Kenya ndetse muri Afrika muri rusange ndetse nkanababwiriza n'ibiri kuvugwa mu bihugu byo makungu ya kure na cyane mu bigo vy'ibiyaga binini reka ndakengurukire uhajeje gufyonda sabone we hamanutse asuka jambo kumutuka ndetse sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukebuka no kudusangiza n'ibitekerezo aho wanyirotse n'urya gato kwa nakazujyanaho ugafyonda ko ariko ndahera ko ndasaba nawe utarahaza gufyonda sabone ko gufyonda sabone ari kumanuka asuka jambo kumutuka ndetse sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukomeza udusangiza n'ibitekerezo mu ngingo nkuru amakuru yanjye yagiye kwibandaho ndakubwiriza ibiri kuvugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ho ndakubwiriza ibiri kuvugwa yuko General Prime Niyongabo yoba amaze kugandagurwa amakuru ahejeje kudushikira biri kuvuga ko ni nyuma yuko aratangaje ijambo rikomeye cyane ari kuvuga ku mukuru w'igihugu nyine Cubahiro Neva aho hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari hamaze iminsi hagaragara ikibazo k'ibitoro hakaba ruhari ko haravugwa yuko ikibazo k'ibitoro biri kuvugwa ko ngo General Evariste Ndayishimiye yoba yari yanditseho imwe mu mitungo iri mu gihugu gusa ntabwo biramenyekana niba koko icyaha kiriko kirahama Evariste Ndayishimiye ariko nyuma yuko nyene Prime Niyongabo General amaze gutangaza ko imitungo yose yaba yegamiye kuri General Evariste Ndayishimiye amakuru adushikiye akakanya ari kuvuga ko yoba amaze kugandagurwa na amakuru ari kuvugwa hirya no hino nyene hani wacu Burundi ni inkuru yacishikanye ndetse inkuru yaciye ibintu aho ibintu bikomeye cyane hano iwacu i Burundi n'ibyicane ndagenda ndakubwiriza nanone ko andi makuru yaje kudushikira birakuvuga yuko umugwiza atunga ukomeye cyane hano iwacu i Burundi yoba amaze nawe kwanika imitungo yiwe akaba amaze kwirungika hanze y'igihugu cy'u Burundi bikaba biri kuvugwa yuko nyene ari mu mvo z'uko yari amaze kubona ko igihugu kiri mu kaga gakomeye cyane aho cyane hano iwacu i Burundi yari amaze kubona yuko hano iwacu i Burundi ikibazo cy'ibitoro cyabaye ibitoro ndetse n'ikibazo cy'ubukungu cyamaze gusubira hasi aho igihugu cyacu kiri mu kaga gakomeye cyane abagwiza atunga bakomeye cyane hano iwacu i Burundi bakaba batangiye kwiyandukuzaho imitungo ibari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse bakaba bari kwigurisha n'amanyamahanga kugira ngo babashe kurungika imitungo yabo ndetse n'amahera hanze y'igihugu kugira ngo igihugu nikimara kujya mu kaga bazashike ko bahunga igihugu cy'u Burundi ni byinshi cyane rero bikaba ari byo byatumye Evariste Ndayishimiye akakanya ari mu kaga gakomeye cyane aho mu nyuma z'uko amaze kugandagura General Prime Niyongabo akaba ari mu bwisho ndetse akaba nawe ari gutitira ndaza kubigarukaho mu idonido y'amakuru naguteguriye aho ndibuze nyine kukubwira cyane ibikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumviriza na rimwe ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba ariko na chat umudafata iminota y'itarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo bimvira byinshi cyane ibikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru mu kanya gato cyane kuri mukronge uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi uhawe ikaze ukaze mwidonido y'amakuru hamwe nanjye Bunyoni umugenzi makuru ahejeje kudushikira ikanangurire nkubwire yuko hari amakuru adushikiye akanyire kuvuga ko abagwiza atunga bakomeye cyane hano iwacu i Burundi bamaze gufata imitungo yabo bakaba bari kwijyana hanze y'igihugu kugira ngo babashe kubona uko bahunga igihugu cy'u Burundi ni mu mvo z'uko nyene hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari ikibazo cy'ibitoro ndetse ubukungu bw'igihugu bukaba bumaze gutembagazwa na amakuru akomeye
akomeye cyane ari kuvuga ko bamwe mu bagenerale bakomeye cyane hano iwacu i Burundi ndetse n'abandi banyapolitike batandukanye nk'abashikiranganji bose bari gufata imitungo y'igihugu bakayigwizaho ndetse bakaba bari kubasha kuyirungika hanze y'igihugu, aho hamenyekanye ibihugu bikomeye hano muri Afurika bari kurungikamwo imitungo yabo. Hari nk'abamaze kurungika imitungo yabo muri South Africa ndetse abandi nabo bakaba bari kuyiturungika muri Misiri, abandi nabo bakaba bari kwijyana muri Kenya. Ni mu nyuma z'uko nyene umushyiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe atangaje ko abona ko ikibazo cy'ibitoro hano iwacu i Burundi ari ikibazo gikomeye cyane, niko guhita nawe avuga ko yoba we nta mitungo imuriho, ariko bikaba hari amakuru ahejeje kudushikira aturutse muri presidence ya Neva, akaba ari kuvuga yuko nyene uyu mugabo uyu mushyiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca we yoba imitungo we yarayijyanye muri Canada mu mwaka uheze. Bikaba biri kuvuga yuko akaba yari yarabonye ko igihugu kizagwa mu kibazo cy'ubukungu mu 2015 aho byagirizwa ikiringo c'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi ngibi nubwo nyene biriko biraba biri kuvuga yuko nyene Neva we hana amakuru amenyekana hano imitungo yoba iherereye, ariko biri kuvuga yuko ngo we abana be bose boba yarabanditseho imitungo y'igihugu, kikaba aricyo kibazo kiri gutuma igihugu aka kanya kiri mu kaga gakomeye cyane. Ni mu mvo z'uko nyene igihugu cyasambuwe ndetse n'amakapanyi akomeye cyane hano iwacu i Burundi akaba ariko arabura ivyo gukora. Nk'urugero twabaha nka Bralud yafunze imiryango hano iwacu i Burundi, imaze gufunga imiryango nyene iyifunga kubera ikibazo cy'ibitoro byabaye bikeya. Ni mu bihano nyene bashyiriweho n'abanyamahanga byagirizwa ikiringo c'umuhisi Petero Nkurunziza mwaka wa 2015, aho nyene bakise ko bakavuga ko no mafaranga aturuka hanze y'igihugu yemewe kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo reka biri gutuma hari ibikoresho Bralud ikenera kujya kugura hanze ikaba itariko irabasha kubironka kubera ikibazo cy'ibitoro. Ni byinshi cyane biri kubera hano iwacu i Burundi nyene, bikaba hari amakoreje kudushikira avuga ko abagwiza tunga bakomeye cyane nyene bo baba bari kugikemura bafata imitungo yabo bayikwiza hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ibi bikaba nyene biri gutuma igihugu nibura nko mu nyuma y'imyaka 2 iri imbere kizaba kiri mu kaga gakomeye cyane, aho abaturage abene igihugu b'igihugu cy'u Burundi bafise ibibazo bikomeye cyane, aho bari kwibaza aho bizahira cyangwa se aho bihera bishira, aho bari gusaba ko nyene nabo bafatwa ndetse bagafatwa neza cyangwa se leta ya Neva igakemura iki kibazo cy'ibitoro. Bwo gukorera biri kubera hano iwacu Burundi na karorero gusa. Ni mu nyuma z'uko nyene mu bibazo by'u Burundi hari n'ikibazo cy'amazi, aho hari ikibazo cy'imvura ikabaye maze gusenyera abaturage bakomeye cyane, aho mu baturage bagiye begereye ahantu hariho amazi n'abandi begereye ibiyaga bari kubasha kwimurwa aho bari ku nguvu kubera ko ikibazo cy'amazi kiriko kirasenyera abaturage. Mu ijambo umushyiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca ahejeje gutangariza abenegihugu b'u Burundi, yavuze ko abenegihugu batazemera kwimurwa bose azabimura ku nguvu, dore ko ngo batakwihanganira kubona abaturage bariko baricwa n'amazi kandi ubuzima bwabo buri mu kaga, kandi igihugu cy'u Burundi gifise aho cyo bajyana. Nubwo bimeze gutya ariko nyene abaturage b'u Burundi bo ntabwo babibona gutyo, bari kuvuga ko nyene kubajyana aho hantu ntacyo kubatunga bagomba kuhaba, ndetse kabivuga yuko ngo aho hantu ari umurage barazwe na basogokuruza babo, ndetse ahandi bakaba ari bakavukire, kandi bakaba bari kuvuga ko nibaramuka bakavuye hazaba ikibazo gikomeye cyane, dore ko bizaba bigoye kuronka ibyo barya, dore ko atagafashanyo leta iriko irababwiriza izabahereza mu bijyanye no kubatunga cyangwa se n'ibyanyenerwa by'ubuzima bw'ibanze, harimo nk'abanyeshuri babo bigaga mu bigo byegereye mu ako gace bari batuyemo. Niko biri kugenderaho hano iwacu i Burundi, murumva ko ari akarorero gusa. Nubwo bimeze gutya ariko hari amakuru ahejeje kudushikira, amakuru akomeye cyane, amakuru ateye ubwoba, amakuru ababaje, akaba ari inkuru y'Icamugongo, akaba ari umukuru yumvikanye mu gihugu cyose cy'u Burundi, aho hari amakuru yamaze gutangazwa cyane ku kibazo cyane mu Burundi cy'ibitoro, aho cyane cyane Prime Generale Niyongabo yaratangaje ko Neva yoba afise ukuboko kunini cyane muri iki kibazo cy'amafaranga, dore ko hari hamenyekanye amakuru avuga ko
Geneva haba hari imitungo yoba nawe yari yanditseho ndetse akaba yarayiyanditseho ari hanze y'igihugu, ndetse akaba hari imitungo agiye abarura ku bana be mu gihugu cya South Africa, abandi babashyize mu gihugu cya Canada, abandi babajyana mu gihugu cya Arabia Saudite, dore ko Arabia Saudite muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bafitanye umubano ukomeye cyane n'igihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba biri kuvuga ko ngo ariyo nzira nyene uyu mukuru w'igihugu yahereyeho anyereza iyi mitungo y'igihugu cy'u Burundi. Ni mu nyuma z'uko nyene byari bimaze kuba gutyo, mu gihe yari ariko arabazwa ibibazo n'abene gihugu batandukanye, niko kubura uko abigenza maze ahitamo kugira ngo abari gukwirakwiza ayo makuru yuko yoba yari yanditseho imitungo, cyane cyane imitungo y'igihugu harimo nk'amafaranga ndetse n'amazu yagiye agurisha, n'amafaranga yagurishwaga mu cyamunara yose akaba yarabashije kuyarungika hanze y'igihugu. Bikaba ariyo mpamvu ikibazo cy'ibitoro hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi gikomeze kuba ikibazo, murumva ko bikomeye cyane, ndetse niyo mpamvu nyene abarundi benshi bariko baratakamba, aho umuntu wese uvumbuwe ko yamenye amakuru ya muri Presidence Intare Ruheshi ari guhita agandagurwa. Uyu rero akaba yari umusirikare ukomeye cyane, akaba yari umusirikare w'u Burundi, akaba yari umwari wa Mwamba, aho abantu bose bamugenderagaho, none akaba amaze kugandagurwa n'imumvo z'uko nyene yatongoje akabogoza amabanga y'igihugu cy'u Burundi. Nubwo bimeze gutyo nyene abayobozi, abasirikare ndetse n'abasoda bari mu bibazo, aho nabo bafise ubwoba bukomeye cyane, bavuga ko nabo hageze ugerwa akabazo nawe yogandagurwa. Benshi bafise ibibazo bikomeye cyane, dore ko nyene bamwe banashiriye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho benshi nyene bagandaguwe. Abarundi benshi bari gupfira muri Kongo ngo bazira gutabara igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho abaturage nabo bakomeza kwibaza ngo igihugu n'igiterwa kizotabagwa nande ko abasirikare n'abasoda babo bamaze kugandagurwa. Turaza kubigaruka nyine makuru yandikwa bateguriye, ariko amakuru nagira ngo babwirize nayo kuvugwa ini wacu i Burundi. Nshuti banywanyi bacu muri ko muratwumviriza, reka mbesubikiye ahangaha, gusa mwese nkomeze ndabasabe gufyona saburi mutarafyonda ko nako mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane makagera Imana n'amahera kuri mikoro ngema muri ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.